Moi, toi, j'ai même pas fait. Au fait, moi, j'ai pas fait à toi. Hein. C'est affaire à qui? Stéphane, toi, sur qui j'ai financé pour que tu ailles étudier, qui vient récupérer ma femme, aller habiter avec quelqu'un. Tu m'arrêtes ça. T'as compris, non? T'as compris? Sauvage là. Calmez-vous. Ndazi benshi muri mwebwe muri ko muriyumvira none ibi nibiki biriko biraba abantu bariko bafiki abantu bariko bagwana kubera iki byatanguye gute ubona bwire yuko mu buzima ari giye ukora ikintu ukumva umenga wakoze ubusa ari giye ukora iciza ukumva umenga ahubwo nta kintu na kimwe wakoze canke ukavyicuza cyane aba mubona bagwana n'abasore babiri. Okay, umwe n'umugabo undi n'umusore n'abavukanye. Uwo mubona yambara inkofero ni mukuru, uwo undi uwo mukurikira. Rero story ya birababaje gose ivyababaye ko babakira abana bato kuko babuze papa babura mama. Murabizi kuba biciye mu ndazi nta mubabaro canke nta gihe kibabaje nko kuri abo bantu babiri kandi ko baburira icarimwe. Rero niyo nkuru tugira tuvugane kuno munsi. Aha ni kuri kubuzima mushobora kutwita SP family canke mukatwita UK donc kuri kubuzima. Bataragira subscribe muyigire kugira ngo mushize kubona ibiganiro nk'ibi abariko bararabira video kuri Facebook canke TikTok mugire follow. So ibyo dukora rero nga kuri channel yacu canke kuri ama social media platforms zacu zose tuvugana cyane ku bintu bitaba biriko biragenda neza haba mu ngo cyangwa mu bigenderanire itandukanye. So ico kintu tugira tuvugane ko rero uyu munsi turabasavye ukurikirane kandi gire commentaire hari ico wize cyangwa hari ico ushaka gushikiriza kazi. So story yacu iragira iti mbere yuko tuyinjiramo reka manze nabwira amazina y'aba bantu. Aba basore bavukana canke aba type bavukana bitwa bose ba Botibi. Botibi ni no de la famille ni family name canke ni izina ry'umuryango. Muri gumanye mu mutwe kuko turaza kugifashisha imbere. Muri gumize mu mutwe. Umukuru yitwa Henri, hama uwo muto nawe yitwa Stéphane. Uwo mugore nawe mubona yitwa Sophie. Uwo aremesha ikihago canke ari karabaza ibibazo yitwa Hola Sambo. Ha muri ya muntu mubona ari asa nk'uri karabihweza yitwengera niki yitwa Pasteur Yves Chum. Rero aba basore ukuntu bakuze byari bigoye cyane. Uca muvyumva nyene abavyeyi bapfuye no kwibako famille zabataye mva nta bindi mutegezwa kugira uburyo bwose kugira ngo ubuzima bubandanye. Muranyihanganira cyane ntabwo ngiye gushiramo amajwi yabo kumvo za copyright kugira video yacu nibayikureko. Ariko ndagerageza kuyisummarizing canke kuyisigura gato iyi video kugira mumenye story gusa abantu bose batahura igifaransa. Rero ubu n'uburyo bwo kwiga buzodufasha tuzobikora ku video menshi. N'uburyo bwo kwiga buzodufasha kugira ngo dutahure ikibazo nk'ubu twogira ikibazo nk'iki mu buzima twogikemura gute. Rero abahungu barabaye mu buzima bwoye cyane. Hama aragira igihe barakura grand frère nyine arafata responsabilité wo mingana n'ivyo amashuri ntiyabikurikiranye gose kugira ngo mwene wabo yige. Nari natanguye mvuga ni ari gihe ukorera umuntu ciza ukakiregreta. Muraza kumva imbere igituma nabivuze. Uwo musore rero grand frère we yaramuguye ko kabisa, aramuga inyuma, aragerageza arakora ibintu byose bishoboka kugira ngo petit frère agire ubuzima bwiza. Petit frère ariga amashuri yiwe y'intango yisumbuye anagira na university. Mu nyuma baragira imitwe, barakina imitwe. Petit frère agenda hanze mu bihugu by'abazungu. Petit frère amaze kugenda hanze ikintu cabaye yaramaze igihe. Mu nyuma arabwira grand frère wiwe ico gihe yari amaze kurongora uwo mugore mubona ngaho Sophie. Amaze kurongora mbere banafitanye n'umwana w'imyaka 2. Niko rero kunuze ya petit frère Stéphane kucabwira grand frère ati Henry nashaka kuza none noshobora gushikira iwawe. Grand frère amubwira ati nta kibazo, karibu risanga razuri petit frère niwe muryango wenyene fise, so nta kibazo karibu. Burya ngo
history ko babivuga babivuze uwo mu Stefan amaze gushika nta n'imisi yaheze yaciye atangura gusohokana n'umugore wa grand frère wiwe. Muri audio muri video ariko aravuga yaramwakiriye nyene baragirana ibihe byiza na petit frère wiwe. Sazi imisi aca atangura kubona ama message muri telefone y'umugore aragira amakenga mugabo ntiyamwa France ubwo nyene niho mu nyuma yaciye akurikira umugore wiwe iyo yaragiye umuntu bari bagiye kubonana mu nyuma acabona ko yagiye kubonana na petit frère wiwe niho kuca avuga ati okay je confirme ivyo nabonye ko ari byo. Mu nyuma babona bafashe taxi abanze ko babona bafashe taxi ntiyasubiye kubakurikirana aca risubira muhira. Umugore agarutse muhira niho umugore yaciye avuga ati umugabo yaciye amubaza ati none wewe hari imigererano wowe ufitanye na petit frère wanje. Umugore ati wapi asa nk'ugomba kubihakana mbwa mu nyuma amweretse ama preuve aravuga ati okay nivyo jewe namenyanye na petit frère wawe kuva kera tuzinanye kuva tukiri bato urumva kandi niwe nkunda ibintu byuko. Mu nyuma grand frère avuga ati reka mfate telefone mbaze petit frère nawe numva ibyo bintu numva bidasobanutse niko rero guca afata telefone arabaza petit frère nawe aramukonfirma yashaka no kwemera avuga ati namubonye ubwa mbere nabonye imbere yawe ibiki ibintu byuko. Mu nyuma rero byarangiye umugore amucitse nivyo ariko arasigura rero. Si c'est vrai, elle a arrêté ça là net. Mon petit frère n'a pas voulu entendre raison. Yaramaze kubaza petit frère wiwe kuri telefone. Petit frère wiwe yaranse kuvyemera, yaranse ku okay. Yarabizi mugabo byaranse yuko aheba umugore wa grand frère wiwe. Bisigura ngo hari abantu bafite imitima canke ubwenge budakwiye. Hari abantu bafite imitima y'amabuye. Urumva imitima yikunda. Abantu turabafise benshi cyane. Urusho kwibaza umugore wa grand frère wawe motife ngo nuko wowe warakundanye nawe ngo ni umushiri wawe wakera mwarakuranye ugiye no kubira abantu kuri ugasuka ari umukobwa mwiza cyane uriza kumubona nibaza ko mwana mubonye mu ma video ya mbere ntabwo ari umukobwa mwiza cyane bonagwanira je wari jo bibayeko uko no bigenza no bareka ko ari babiri ama bakaryoherwa bakaba baryoherwa nkuri sinogwana kwera umugore sinosara ego vyo mbabaza kwera umwana ibwa sinogwana kwera umugore. Seriously birababaje cyane kubona aba frères bagwana bapfa umugore atagira valeur kuko nta kuntu umuntu mwakundana cyangwa kunye kuva mukira abana yogenda ejo akacaza ubundi ukemera kuko umu grand frère wiwe yari yaramudose muri iki gihugu arafise ukuntu ashobora kudota hama mukabana mariage irabo sinzi kukuminga ibintu bya mariage ntibigeze babimensiona ntibigeze babishiramwo babivuga ko yabaye mbwo urumva dote kuri we gare mariage ngo bamwemereye kubana sinzi ko muri église biba vyemewe ko mubana kuri dote gusa mbwo urumva abo bafata ko ari umugore wawe rero umugore yaremeye avuga ati nukuri je naravyemeye ko tugira dote rero pasteur yahageze ko avuga yarabajije ati none ndababaze wewe abaza umukobwa Sophie cyangwa umugore abaza none wewe vyakugendeye gute vyakugendeye gute nimba urukundana nuko kandi ukimukunda ko iri kutamurindiriye uca kwiyangaje n'undi muntu bisigura ngo wewe uri umugore wa quartier yose bisigura n'uwo wundi muri kumwe yogenda kamara igihe ahantu ubufatanye n'abandi no aranahanura grand frère ati nukuri ntuzosubire kugwanira umugore na petit frère wawe. Petit frère mufata ko arakano kakagorane gusa mwagiranye fata ko ari ikibazo gito mwagiranye nzosura mu gahuza mugani mufu umugore ntagaciragira zoro undi mugore usenga Imana izo bigenza neza kuko petit frère yari décide avuga ati jewe uyu n'umusheri wanje ivyo byo kumbwira ngo urumva ngo umwana wiwe ngo ibiki munyuma niho baca banavuga yuko meme n'uwo mwana atari umwana wa grand frère kuko bwa bari batanguye bavuga ngo urumva ngo yaba umugore ngo ntiyarazi ngo ari petit frère umugabo wiwe donc ex karavite ex ntiyarazi ko ex Stefan ari petit frère umugabo wiwe kandi osi ntiyarazi ko umugabo wiwe ari grand frère wa Stefan. Mugabo uko bigaragara bumvise kura urumva ko tezose cyangwa kurumviza umugore urumva yuko umugore we ashobora kuba yarasanzwe abizi kuko hari n'ahantu nababwiye ati iri zina muri fate botibi iryo zina ryari zina ry'umuryango rero hariho ahantu ahura na grand frère yavuze yuko urumva ngo grand frère ngo umugabo wanje ngo Henry ngo duhura ngo yaravuze ngo izina botibi ngo ndumva yuko ngo ari ahantu ndarizi
urumva mugabo ngo ntigeze abaza ngo ntigeze abwira uwo mutipe bari bahuriye mushasha donc grand frère ntigeze n'abazuriya petit frère kandi rero petit frère nawe aca gumatera imihari uvuga ngo igituma ngo je ngo nashobora kumuheba naragusabye amafoto ngo ndungikira amafoto yiwe ngo ndi hanze ngo aranse kuyanyereka ngo ibiki n'ibiki so ko bigaragara abo babiri petit frère n'umugore wa grand frère wiwe bise nk'abariko baramukinye bari basanzwe babita ibyo bari barimo agakino bari barimo bari bakazi kukumva ibyo byose byuko byagiye kumenyekana bavugira ngaho kuri plateau nyene bavuga yuko n'umwana atari uwiwe ahubwo ari wa petit frère umva byari ibintu bibabaje nyene kuraba so birababaje kubona ushobora gufasha umwana uvuga uti ni umwana umuvukanye petit frère wanje petit sœur wanje hamejo byahagera kukuriha kubyiza wakoze akakuriha muri ubwo buryo ico gituma none hanura rero abantu nkavuga nti abantu dukunze kwakira umutima mwiza ni sawa ugasanga wakiye ngo kuze wawe mu rugo rwawe umugabo n'umutipa kuze ugasanga peut-être unakorera n'ahantu kure ruguru mu ntara nko ku banyarwanda umenga niko bavyita mu ntara natwe bwe ni ntara umenga yego so muri ico gihe ari umuntu atiyubaha ari umuntu atagira indero canke atakubaha nyene nka mukuru wiwe canke nk'umuntu wo muri famille uzosanga yarakuramprashije vya bindi wakora ku gitanda cawe ibiki byose yabaye nk'umugabo mu rugo urumva so ni vyiza gufashanya mugabo sometimes tuze turabishira mu bwenge ujya mugore wawe aragukeneye uno musisihuri umusigiye undi muntu w'umutipe mu rugo none bizoca bigenda gute uri umugore usize umugabo umusigiye petit sœur wawe canke umusigiye umukuzine wawe mu gihe umukuzine wawe agize ingeso mbi petit sœur wawe agize ingeso mbi canke meme uwo mugabo wawe akagira ingeso mbi kandi umuntu asanzwe afise ingeso mbi azisanga yaguye mu bintu nubwo atuba afise ingeso mbi satani arafise ukuntu ashobora kubikora kugira ubugubanya rusambura rero ni byiza ko ibintu byose tuza turashira mu bwenge gufasha dufashe imiryango mugabo byo bavyiza cyane ari bibaye ibishoboka gufasha umuryango bari kure so history rero irigisha yigisha ko uwo kwizera gusa n'Imana abantu barahinduka abantu bashobora kuba banavukana mugabo bakicana abantu bashobora kuba bavukana mugabo bakibana abagore n'abagabo so buri gihe twame dushira ukwizera kwacu mu Mana twame twizera Imana niyo yonyine idahinduka niyo yonyine idahemuka umugore washobora kugwemukira mugabo barashobora kugwemukira mugabo sinko ndabivuga kugira ngo muvuge ngo burengo sinzosubira kwizera umugore wanje ndamwizera mugabo sindamwizera ku rugezo w'uko bitoshika ngo usanga aradekonyera ko zikosa nkuko na jewe bishobora gushika ndi umuntu ndashobora kumudekonera mugabo toujours il faut kwibuka ico kintu hama bishitse umenye uko vyitwaramo so mwakoze cyane Imana ibahezagire kubumva igifaransa nuko uri mogera mukaraba video kuri YouTube iriko ni video itamaze igihe kinini yasohowe mu mpera za 2025 murakoze. Follow us at SBFAM 257.